Wagwan my team Pisco Entertainment and Media turabaramukije sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psikologe nkuko vyamaniwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Uyu munsi tukaba dufise ikiganiro citwa Pisco Entertainment Show. Ndakuvana muri Zambia, nkakujana muri Tanzania, nkagukura muri Tanzania nkakujana mu Burundi, nakukura mu Burundi nkagushikana no muri Dubai, wanashima nkagukura Dubai nkakuzana muri Kenya, nkakubwira makuru ashushe, kubwira makuru y'aba diaspora, ugasanga n'ibintu biryoshe, ugasanga n'ibintu biri mwake. Muri Pisco Entertainment and Media ntambibe dufise tubabwira akila kitu. Uyu munsi muti mbega psikologe waduteguriye ikiganiro kivuga kuki. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kidasanzwe, ikiganiro twaganiranye n'umuririmbyi akomeye cyane, umuririmbyi ariko aravyifatamo neza. Uyu munsi ariko arandika izina, umuririmbyi yitwa Bryan Level. N'umuririmbyi ubona yuko ariko aravyifatamo neza, ariko arakora umuziki nk'abandi banyamuziki, yandika neza. Ugiye kumviriza n'ibikorwa vyiwe urumva uti uyu muririmbyi ke arafise kazoza. Ugiye kuraba n'imyaka yiwe afise, ukacuraba n'ivyiyumviro, uravuga uti uyu muririmbyi n'umwanditsi. Rero uyu muririmbyi yitwa Bryan Level niwe twakoranye uyu munsi ikiganiro twaganiriye biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Ikiganiro cuno munsi nico nabateguriye, abwira ivyo amaze gukora, muraza kumviriza ivyo amaze gukora. Yatubwiye aho yaciye kugira ngo agere aho ageze, naho benshi batamuzi ariko uyu munsi muraza kumumenya. Bryan Level rero kuva muri interior gushika muri buja flavor, akaba ariko arabikora nk'umunyamwuga. Avuga ati jewe mfise intumbero yo guhagurutsa umuziki mu karere mvukamwo, kugira ngo akarere mvukamwo nako kazobe akarere kavugwa muri industry, bazovuge bati akari akarere nako karafise umuririmbyi akomeye cyane. Ako karere rero na karere ka Burunga. Burunga murazi yuko igizwe n'intara zishika kuri izine canke zitanu, ngira ngo zahora zigize igihugu c'u Burundi, ariko rero mukaba muzi yuko Burunga igizwe na Rutana, Makamba, Bururi hamwe na Rumonge. Rero uwo muririmbyi akaba avuka mu ntara ya Bururi ya kera mu karere ka Bururi. Ariko rero sukuvuga ngo mu karere ka Bururi nta mu artiste akomeye twigeze turonka. Twararose ba Leonard niyo mwongere, barabaririmbyi bakomeye cyane, abitwa ba Ajo Balof bose baravuga yuko bavukiye mu ntara ya Bururi. Ba hitmaker bose bavuka muri kariya karere. Murumva yuko naho hari impano zidasanzwe. Reka twumvirize kino kiganiro twakoranye n'uyu Bryan, ababwire aho yahereye, ababwire uko byamugendeye, ababwire kuva mu buto bwiwe gushika uyu munsi. Hanyuma inyuma yaho nshangaruka ndabaze ukuntu mwumvise kino kiganiro. Muza no kutubwira muri commentaire ukuntu mwumvise iki kiganiro, mwumvise na zino ndirimbo ziwe, kuko ndaza kubarangira aho muza gukura ibikorwa vyiwe. Nawe nyene yahavuze, kandi turaza no gusiga link yiwe ngaha muri commentaire. Shigikira abana banyu, mushigikira impano zanyu. Rero umviriza atangure aturamutsa. Ni Bryan Level, kazi. I wanna let you know your love made me sour. Ndi kumwe nawe simbo wa born. Tayari you made me fine. Gaonyegera to this one. Ukani unera sentiment. Fata fleurs sinkwema. Tranquilo karma. What up my G? It's your boy Bryan Level. Tumuririmbyi mvuka Bururi, kandi nkeneye ko umuziki wacu Bururi uzotera imbere ukahangana n'izindi ntara. Umuririmbyi Bururi akamenyekana, pana byanyu bavuga ngo Bururi nta muziki uhari. I'm here for that. Amazina niswe n'abavyeyi, nitwa Kaze Gibril. Navutse le 14 juin 2000. Nkeneye kuvuga tu cyo tukinage ni bon.
Eh, eh, duciye ku mayange Bryan Level kuva mu buto bwiwe yakunda ikintu. Je nakuze nkunda football. Nakuze nkunda football and then narakinira amashuri nizeko iki n'iki kandi j'étais un bon médiateur parce que barantora muri equipe nakinye U15, U17, U18 nari umu médiateur mwiza nari ndabizi pe. I was with my brother mukuru wanje nyene gusa twese twarabihevye cause hariho ibintu vyaje kugira batore abantu bagenda muri Tigre Noir bajya Gregre Noir turagenda turakina maze kubona nkabaye choisi naciye mvuga ati faut que donc indi moyen kuba populaire. J'aime la musique et je vais être populaire. Mais genre namwe nkwera kuva nkiri muto kumenyekana mais pour des bonnes choses. Ndavuga mu n'abandi bana canke n'abandi bajene yakunda umupira umuziki gusenga canke byose nabikunda gusa nakunda umupira cane kandi narasenga parce que narize mu seminare batwigisha gusenga n'ubu ndasenga gose. Hama Bryan Level nize primaire y'Ibuta ndiga ekofo Kagombe ndiga mu seminare gusa nagiye kohereza muri lycée Notre Dame de Lourdes de Rumeza. Yes, niho nize mu Rumeza. Hanyuma université niko Iraki ahejeje mu massage. C'était en 2023. J'étais avec mon ami mugenzi wanje gusubu yaracitse intege nyene yaramfasha akambwira ati kora uku akambwira kora umuziki kunuko gusubu yaracitse intege wari mu vyiwe. J'étais nari home nahise umupeti twakorana ibintu yandandariza ibintu nyene home akoma yumva ndiko ndarimba imisitari nyene indirimbo z'abandi. Un jour kamambwira ati indirimbo zawe nyene vyocamura sivyo vyiza kiniki tivo. And then ndamubwira ati okay reka dukore. Arambwira ati je nzofuma ureka kumpemba and then ca turafata gahunda nahise 300,000 ca ndaza tango ndagenda kwa Bedi Best menga namuhaye 150 and then ca ndakora umuziki wa mbere witwa My Life. C'était vraiment byari bigoye sana kuko ntago byari rya mbere mbonye studio sinari nzi ce que ça signifie R&B kuduza ijwi amagame iki. J'avais aucune idée. Gusa nyene y'avait umugenzi wanje yitwa Page Bination aramfasha arambwira nyene nokira ijwi. Indirimbo actually ntiri kuri YouTube narayifuse parce que karakacagari me ndayisohora naravuze bon uragerageza par rapport y'abandi nyene biyo nyene nekiniki. So Jemba numva nyene imiziki ubu nkora ingana n'iy'abantu bakuze nyene bajya bari muri kema nyene mufana gusa nyene parce que tuvuka mu nzi canke twamaduhurira mu ville canke iki ubona ari bisanzwe me duhuye n'abaryarivye bakuze baravuga ati me tadi talent ti il ne faut pas abandonner kumukora sana kumupambana nyene. Par exemple Mr Champagne naje muri studio hari indirimbo mfise yitwa Kite yavuga bankeneye understanding nukunya bashaka kugukunda for real my baby temo. Yitwa Kite. Mr Champagne yaraje muri studio avuga ati wow ça c'est du talent. Chambwira chamafoni ma number phone chambwira nzoguhamagara meme ibintu by'abasani kiniki sinzi nyene akarana ndondera tu shatse ndiko shaka kubabwira tu yuko ngo dusupportinga nkuko abandi babigirira abantu babo nyene ukabona muri by'ubururi uvuga ati wapi ni wa musani w'ubururi nta bishasha me
si ari rya mbere numvise canke urumfata kandi ugende wumvise indirimbo zanje kuri YouTube, urabe no kuri page yanje ya Facebook IG, urabe umvirize fresh. Si ufise aide yanyu genre ku supporting umuzi financièrement gusa, ushobora kubwira abandi, ushobora kubwira abandi ukagira ukapartager link yawe ukaba fier. Abajana ntibari proud yo kuvuga ati hariyo umusani uri nyene akavuga ati Bryan, hariho n'abandi baje babikora nyene. Ntabwo ndiko ndabiheba kuririmba cause ndazi ko nzotera imbere, ndabizi neza nyene. Imana nzi ko yansezeraniye. Afite barambwira ngo tugende gukora amashow y'ururimi gusa, ntabwo ndi prêt kwibona basani bacu bari iwacu bashira imbere gukora amashow ngo yo mu ntara zabo kugira baganye dollars, alors que bakwiye kudepensa mu bikorwa byabo. Moi je suis seul ndadepensa nkakora video, nubwo abatabari video yatanje banakerageje ari mu video fiction iki n'iki usanga bimvuna ndi jenyine. Gusa hari umuntu nyene mu ndirimbo zanje mwumva yitwa Cedro, abaririmba nyene wewe taraje yarayibonye karambwira ati peti yangu je ferai mon mieux nyene ndagufasha ndikiyama yatari make kugira nsore indirimbo yanje kasa, nubwo byagoranye kandi ubu baracandanya supportinga nyene. Turose abantu nk'abo nka batanu bumva umuziki wacu uriko uratera imbere, kubera arambonamwo kazoza, arazi yuko yinvestishije mu muziki wanje hari ahantu byoje, hari ahantu byoje. Kundi naco cyako nyene namwe abantu bacu babe proud yo kuvuga ko turirimba, babe proud nyene yo kuko imiziki yacu ntabwo iteye isoni, imiziki yacu babe proud, just babe proud yo kumva yuko asumuririmbyi abishoboye. Kandi ndiko ndakora imiziki nifise muri stock imiziki itatu gusa, sishobora gusohora n'umwe cause ndabanza nkitonda nkarondera amafaranga yanjye, kuko abafasha hari igihe batafise uburyo nabo baracarondera. Ufise imiziki itatu ya danje man nyene, abantu babimenye. Ntabwo tuba dukora ibintu nyene tuko turafina twinjoyinga iki nyene, tuko twifata nk'akazi cause ubu ndashobora kuja muri studio nkaronka amafaranga yo gusohora indirimbo yanje, umu producer akambwira ati uraza ukore ku buntu cause hari umusani yazanye namwandikiye indirimbo ku buntu, namwandikiye indirimbo hanyuma aje bakampemba indirimbo yanje. So abantu nyene, abantu bari muri game nyene barambwira ko vize impano, gusa nyene abantu bacu ntabwo barashobora kubibona. Hariho benshi bamfasha bakansanga inbox bakakomanta, baze no kuri Instagram, mareke guma bakoresha Facebook, eze kuri IG bamfollowing, TikTok bamfollowing. Kweri iburu ndakeneye ko tugira umuziki ushaka bo bumwe nk'aba big brother bacu babikotse, tuvuge muri town, tuje ku ma radio bavuga ati umvise buriya, bakumva Bryan Level, bakumva naka Jojo gose. Nashaka gusaba abantu banje, nubwo naraheza, nashaka gusaba abantu banje mu following, keep following me. Nanje I will never let you down. Ndaba boss mutinya kudushamwa amahera, ntabwo turabavayo cyane. Ku bantu bananze baranze ibyo shishaye, ntabwo turabavayo, dukora ibintu tubuzi. Peut-être bien mumfashije nzoshika ku ntambwe. And I will make you proud. Muvuga ati durafise Bryan Level Bururi, mureke kwivuga mwifuza umuntu kubera ngo duhurira mu ville cyangwa iki. Non, on fait de la musique pour gagner de l'argent et de la popularité. Nyene niki mu ntara yacu niki. Jewe ndafise mu producer yitwa Roy Dan, nyene kimatana i Bururi. Twarabanye mu rupanga ku mayumva ndiko ndaririmba, mais il savait pas que je suis nyene un artiste. Mais acharambwira wandi tujyane muri studio, hari indirimbo yanje iri kuri YouTube yitwa Ifuti nyene
c'est ndakubita ca iramuryohera, c'est-à-dire que aho yaja hose haba hariyo management yo muri studio aba ndayirimo, gusa c'était pour twarakora imiziki twandikira abantu, nyine ugasanga amahera ukurayo nayo kuriha inzu nayo gufungura gusa, umva c'était pas, sinavuga ko ari management yatanze, mais nihaje proposition je serais prêt à accepter, parce que gukora umuziki uri seul yake nta biragoye rwose. Des critiques mushobora njye abantu benshi bankrititse, gusa shoma mfite ko nyine hakubura ico ukora ufuma hagutwenguta uriko arakora ikintu, je sais pas comment dire ça, gusa nyine tout ce que je veux dire nuko management narazibayemo zibiri, nkurikiye umu producer mais maintenant ari muri pause, that's why ndapowe, gusa nta management yatanje maba bisekwe. Je suis seul DJ nyene ndiko ndipambanirako na Cedro nyene nafasha sometimes kangira muri studio canke kampa amahera kuri mu video vixen biporore nico. Bon, actually indirimbo igira isohoke yitwa Ready. Indirimbo yitwa Ready, no mujama nyene nari muri studio tu ndiko ndumviza indirimbo zanje zibiri zishasha nyene ziri muri studio, nyene ntago nababwira amazina, ziri muri studio ziwanje. Hacaza umujama acambwira ati twoshobora gukorana nkakuriha tibya ya ndirimbo Ready rero ni featuring y'umujama yitwa Brisby avuka mu Cibitoke nyene, niwe yansavye dukorane tu, gusa nyene ndiko ndaririmba dusohoye nyene video za challenge plein deja barayikunze bacambwira ati keep nyene ndayipromoting nyene ndayikire ndayivuge kugira nzoshobore kuzana ziwanje je nyene bimeze fresh. Tuvuga yuko ro 3 mars izo biri out, kuko je ndonkaje mawesh dukorana ama collab ugiye kuri YouTube urayibona banasaba ama collab pour que je puisse gagner duhera duke hashobore kuzana nanjye indirimbo zatanje nziza. Ndafise indirimbo yitwa Toronto, ndizera ko izoba nyene ikintu kikaze, niyo mwabimfashamo mukamfollowinga mukansaba indirimbo zanje ku ma radio mukabishiramo inguvu, izoba indirimbo nziza rwose, c'est ukuri. Murakoze namwe kuganira nampaye, I appreciate. Irya mbere nari ndose umuntu avuga tuvugane ku muziki wanje, ndizera ko tuzokorana n'ibindi. Hanyuma abantu bacu b'Ubururi mudushigikire sana, mudushigikire mube fier yo kuvuga yuko musaba abarinzi b'Ubururi, cause abo nyene mufana natwe badushika tubwira ati murafise impano. So brace up, merci beaucoup, bye bye. Uyo akaba yari umuririmbyi ariko araza uyu munsi, umuririmbyi ariko aravyifatamwo neza, umuririmbyi ugiye kumva ukuntu aririmba, urumva yuko ari umuririmbyi abikora nk'umunyamwuga nyene, abikora nk'umuntu abifitiye impano, atari umuntu yabijanywemo. Kera yahora ari umufootballer, kandi murumva yuko yashoboye no kuba yoja mu mugwi wa Aigle Noir, ariko gatoyaho arabona yuko iyo atari yo mpano yiwe, acavuga ati impano yanje burya ni yo gukora, yo kwandika umuziki, ati kandi kumbure umuziki nawo woshobora kunshikana kure, abantu boshobora kumviriza zino message zanje, boshobora kugira ico bahinduye muri mind zabo. Rero murakoze kumviriza akino kiganiro, reka ndabashimire mwebwe mwacumvirije kuva ku ntango gushika hano kigeze. Nawe utaha mu kindi kiganiro rero ukaba wifuza gufasha uyu muririmbyi, urashobora kutwandikira hano muri commentaire, ari n'iciyumviro ushaka guterera canke ukeneye kuraba ibikorwa vyiwe, link iri ngaha muri commentaire, ni link twashize muri commentaire, urashobora kuraba ibikorwa vyiwe, urashobora kumviriza indirimbo ziwe amaze gukora.
kandi nkwibutse yuko hari n'indirimbo iyi twatanguje comme publicité, ni indirimbo yiwe ari mu gushira ahabona. Murumva yuko ari umuririmbyi aririmba aneza. Rero naho ubutaha mu kindi kiganiro ukaba wakunze kino kiganiro, gira akantu kameze gutyo shonde kuri jeme kugira ngo uzohore ubona ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Bye bye.